nimba unkunda ntusubire kurungika audio. Induru ni nyinshi urumva, induru ni nyinshi. Reka rero ubu nta telefone bazongera kumpa. Ushaka ntuzo message ngo Francine ibiki n'ibindi. Nimuvugane na mama havuze ikibazo gihari, hama polisi mubikurikirane hama mundeke. Umva nkubwire je mumpa amahoro ari gupfa ndiviriye ari ukuremba ndarembye, mwe mumenye iby'iwanyu nzobaho, mumenye ko mu gitondo nagiye ubutabazi mwamusabiye ntiburiko buraza, ndiko ndapfa. Ubanza ukitonda, ibuye ihwa riri kuwundi rirahandurika. Kandi ndagusabye ureke kunteza ingorane, ukurungika message niko induru ziba nyinshi. Ubu bagize ubwoba kubera ibyo mwakoze. Mushaka sarishwa n'abantu 1000. Mumpa amahoro. Kandi ntusubire kurungika audio mundeke. Nzopfa cyangwa mbeho kuko Imana ishaka niko nzobaho. Vaje rero mwumve ko ubutabazi mwandondereye butariko buranyaruka. Nimuvugane ubwira mama hafi ati nukuri ikibazo arimo kirakomeye. Nukuvuga rose akanyuro azoca agira ante vye nkuru. Kubera urumva nyene vyaciye vyihuta gose, biba byinshi cyane. Umva sawa Jesse nkeneye kuguma numva induru muri uru rugo. Sawa nimundeke nje mwibarabara nzopfirayo cyangwa mbeho. Kandi ntusubire kurungika audio nimwe je, ureke kunteza ingorane. Ureke kunteza ingorane kuko umva ndakubwiye nta butabazi nigeze mbona na butoya. Wumve ko ndushe. Jewe rero mumpa amahoro ibyo mwankoreye birakwiye. Nta mwanya mfise, umwanya urahari ariko telefone nta bubasha ndayifise ko kubera iki ibyo mwagiye gukora. Ntabwo nigeze mbona, nta na kimwe. Nta mwanya rero wo kuvuga amajambo menshi mfise kuko urumva ko ubwo bari bwiye. Ndabana mukije inshuti zanje bakunzi mu nkurikira kwishene ya YouTube Daniel Mugisha. Takanabe kazi na karibu. Uyu murabona amazina yitwa Manariyo Francine, agorowe muri Arabia Saudite. Naye majwi murije kumva nayo nyene nayiwe. Kumwe nyene twama tubigira hano mu gutabariza bashiki bacu bahuye n'ibyago. Uyu munsi nkironka makuru y'uyu amerewe nabi cyane gose, nashimye kwifashisha uwabo. Hanyuma tuvugana ku telefone ambwira ibijanye n'uyu muntu guhera hasi gushaka kumpera, kandi turi ku murongo. Sinzi muri kuranyumva. Uri kuranyumva? Ndakumva. Muti rero bimeze gute? Ndakumva. Bimeze gute rero? Nguvuga uwo wacu yagiye muri Arabia Saudite mu kwezi kw'indwi mu mwaka uheze. Wawe 2024. Hama agezeyo yarakoze akazi, abakoresha biwe bakamuhemba neza, baramwitwara ko neza nyene, baramunyegeza ko arabicanye babi. Hanyuma haheze ajya amezi 3, nukuvuga baciye batangira kumwereka ubugome buke kumwereka ububisha bwabo buke. Hanyuma tukibaza ngo zohera. Nukuvuga haciye amezi 5 baciye bata uwo mugore mu mabuja wiwe yaciye atangira kumuraza muri saro. Hanyuma kuvuga uwo afise umuhungu, yarafise abahungu benshi cyane bagera kuri 6. Hanyuma kuvuga yamuraje muri saro, abo bahungu baraza baramugwanya bashaka kumufata ku nguvu, kandi baranabikoze sindabizi neza, mugabo igaragara kubera ko aremvye cyane, bamwangije cyane gose, bashaka kuba baranabikoze. None urashava ngo bamufata ngo bamugwanya, kandi hari amakuru avuga ko bamfashe ku nguvu, bivuga uko bizi. Rero sinda ego rero baramufashe ku nguvu kandi inshuro nyinshi. Ego. Uranyumva? Ndakumva. Allo?
ndakumva baramufashe ku Alo? nguvu kandi inshuro nyinshi navyumvise Alo? navyumvise uvuze ko bamufashe ku nguvu kandi inshuro nyinshi Alo? navyumvise Ati nukuvuga abo bahungu biwe baza baramufata ku nguvu bamubwiye ngo arare muri saro canke mu mabo yagiye ku kazi abo bahungu biwe baca bamusigara ko bakamufata ku nguvu baramufashe ku nguvu baramwononye gose araremvye gose hanyuma no kuvuga yaratabaje aravuga ati ni musubize kuri office je abuza bwo ngaha burandambiye baranka kumusubizayo hanyuma hariho umuntu twaciye ko turatanga ikirego kuri police iramurondera iramubura irarondera aho ari ngo ije kumutora iramubura hanyuma no kuvuga hageze abonye ibyaranse ubutabazi bwo mushikira bwarabuze aca ahitamo gutoroka amaze gutoroka rero yaturutse mu ijoro kandi ibyo yakunda ko atoroka ku mutaga kubera ko barabicanye babi yarahize nyene yotoka ku mutaga arabura aca ahitamo gutoroka mu ijoro basinziriye amaze gutoroka rero police ikiramufata imaze kumufata isanga baramwangije gose bamwangije cyane gose barako no muri iryo joro nyene bashaka ko bari muri iryo joro nyene bari babikoze hanyuma abapolisi baca bamutwara kwa muganga nyene bamwangije cyane gose bamaze kumutwara kwa muganga baramuvujije kwa muganga baramuha imiti hanyuma baca bamutwara kuri office yaje avako ageze kuri office rero ahagwariye avugana yo be na Karine umuvugizi wo muri ico kigo avugira abakobwa bagize ingorane ngaho hantu nyene hanyuma ikintu yamwishuye yamubwiye ngo nimpaka ngo azakore amezi 2 kugira ngo yirihire itiki no kuvuga ntibikunda yuko akora kubera ko yarangiritse cyane gose aguma nafatwa n'ibizunguzungu ndakumva ego yarangiritse baramwononye cyane gose yarangiritse cyane gose rero turasaba mu mukorera ubutabazi n'ubuvugizi Imana imutabare hamwe n'abagira neza bamutabare bazoba bakoze none mwebwe ko nk'umuryango wiwe mumaze kumva ibi byose byamushikiye mwakoze iki kugira ngo atabagwe nihe mwaciye muvuga ivyiwe kugira ngo babafashe twebwe tumaze kugenda i Bujumbura kuri icyo kigo cyamutwaye tugasanga cyaramaze gufunga imiryango cyarafunze imiryango cyitwa gute gikorera he no kuvuga gikorera mu Nyabugete ikigo cyari cyamujanye izina ryacu sindagyibuka neza mugabo n'ubu no guhinimira Karine ukamubaza rero icyo kigakora mu cyarico Karine ntashobora kunyitaba kuko ikigo cyamujanye reka ndakereka abantu badukurikiye ko ndi mu kindi live no kuvuga ngo byo turavugana byose biko birumvikana kwanda kwa ikigo cyamutwaye cyitwa El Neblase manpower ego nico nyene Nyabagete ya gatatu Kanyosha Muha Bujumbura Burundi ego nico nyene rero yaramusabye ngo amuvugire bamutahane baca bamubwira ngo nimpaka akora amezi 2 kandi adashoboye gukora yaramaze kwangirika umubiri wose baramwangirije cyane gose ntashoboye gukora muri makenyene yaramaze kubitimuga ego okay ntimwigeze namwitura ambasaderi w'u Burundi muri Arabia Saudite canke mu ubushikiranganje bujye bujejwe ko
bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu kugira ngo mubabwire izi ngorane mwagize? oya ntabwo turabyitura. Kubera iki mutabikoze? Ni uburyo buke dufise kubera ko nk'umuntu ari mu Kayanza urabizi ubu n'amatika asigaye agoye nta buryo dufise. Ico kirumvikana, n'ibitoro birazimbye, niyo bibonetse usanga bigorana ku buryo amadeplacement. Aho ico kibazo kirumvikana ku busanzwe, muvuze ko ari kubera amadeplacement, nibaza ko ari wese bitahura. None mwe ku bwanyu umuntu kuvugana nawe ryari? Duheruka kuvugana nawe umunsi bamugezaho muri ico kigo, umunsi bamugezaho atubarira ati imba yantabaye ati bamvujije hanyuma banzanye mu hano ku kigo nyene ngo mbe ndagumyeho. Ego naho nyene yatwandikiye audio zibiri zonyene telefone baca barayimwaka kubera ko hariho abakobwa benshi cane bagize ibibazo. Ego no kuvuga ni mwarose umwanya kwiye kuganira rero? Ntitwaganiriye ntikwigeze umwanya wo kuganira, baca bamwaka telefone kubera ko bose bahurira ku telefone ya Karine ari imwe. Ubu rero mwe mufise amakuru ameze gute kubijanye, nta makuru mufise kubijanye n'ubuzima bwiwe kuva afashwe ku nguvu mu kazi yarimo muri Arabia Saudite, hanyuma agafatwa ku nguvu, hanyuma akaja kuri ofisi yo muri Arabia isanzwe ubavugira ari Karine? Nta yandi makuru muraronka yandi kubera ko ata telefone afise? Amakuru dufise kubera ko hariho umukobwa bari kumwe nawe nyene yatubariye yuko kugira ngo ahave yarinze kwihira kubera ko yamaze kuba n'igihe kinini amahera sinzi nimba baramufashije. Yatubariye yuko nawe ari mpaka yatubariye yuko nawe yirihiye. Nari mwe namwe mutegekanya kwirihira canke kubera iki mutirihira? Nta buryo tworonka kubera ko amezi ya mbere turi mu muryango ukenye cyane gose. Amezi ya mbere twarisha amadeni twari dufise, amezi ya mbere yakoze turiha amadeni twari dufise menshi cyane, hanyuma tumaze kuyariha niho yaciye ahura n'icyo kibazo. No kuvuga nta buryo mu muryango dufise bwo kumufasha. None bene uburyo bwo kugera i Bujumbura kugira ngo tumufashe bwarabuze. Ego birumvikana rero, reka ndagushimire ku kiganiro. Twebwe turaza kugerageza tubishikane aho bibwirizwa gushika, hanyuma turabe ko bamufasha. Bamufashe kweri bazaba bakoze, Imana izobahezagira gose nibamufashe kubera ko ageze kure, kandi urumva ko amaze iminsi ahagwariye, kandi urumva ko sinzi ngo Mana yanje nokuri twese mu muryango umariwe nyine turayiga ikintu cyo gukora tukakibura. None ahamaze igihe kingana iki ahagwariye? Ni ukuvuga yatorotse ku itariki 28 z'ukwezi kwa mbere. Z'ukwezi kwa 10. Ni ukuvuga yatoretse mu kwezi guheze ku itariki 28. Ubu urumva hamaze iminsi 15. Kandi urumva akomeza kuremba kubera abo bantu baramwangije cyane gose, akomeza kuremba. Ego uwo mukobwa yambugije mu gitondo yambariye ati araremvye, ati yaramugwajije, baramugwajije abo bari kumwe, mugabo urumva akomeza kuremba kubera ko baramwononye cyane gose. Ego okay, turagushimiye rero. Namwe murakoze, Imana ibaje imbere mu mukorero ubuvugizi bigende neza. Nizyangombwa nongera ndakurondera canke nzokurondera nejo. Sawa, murakoze.
Nshuti zanje murumva ko bitoroshe hano rero nagomba mbanze ndabasangize amajwi cyangwa ikiganiro kirambuye kibijanye n'uyu muntu uyu two turavugana no mu muryango wiwe murumva yuko uwo muntu yagwaye akabura gitabara ubona hari kuri office ibi biro byo kwa Karine mana yanje iyi office ibi biro byo kwa Saidi bisurikirwa na Karine urumva aba bantu bari muri kintu bita bari muri team ngira n'uruhurire rw'amashira hamwe uruhurirane murantunga rw'amashira hamwe Karine asanzwe avugira abarundi hariya abarundi kazi cyane cyane nta bahungu barimo n'abakobwa arakunda kuvugwa mu manyanga murumva ko n'uyu nawe nyine amwidogera aramwidogera avuga yuko atigera bafasha mu by'ukuri mu kintu na kimwe nagomba ndabasangiza amajwi yiwe uyu agwaye uyu Francine mana ariyo hamwe n'abandi bariko bavuga ibijanye n'ubu Francine mana ariyo hanyuma ikiganiro cangaruka ariko reka tubanze tuyakurikire nta muntu n'umwe nigeze mbona nta n'umwe nigeze mbona numva ko mwashoye mu kaga ubu ibitero vyiyongereye ubu no guhema simpema ubwo sawa abwira mama house ati ejo mu gatondo nibaba batarashika azoba yaciyeho ejo ntazorara atagiye kuko urumva nyene byabaye nk'inshuro 10 amasaha telefone barayitwaye umva je mfise akazi kenshi kandi urumva ibyabaye ko birimwe ibibazo nyene ubu nyene urumva ko ari intambara zikaze daba nimba urungika odi imwe uyirungike hama jewe nta burenganzira mfise bwo gutora telefone z'isaha nta kazi kenshi mfise ariko ambwiye ko atari ngombwa ko nkoresha telefone. Assalamu alaikum guwe neza ibyo bintu bakoze n'ibigikoko aha nari niteguye ko mu gitondo ngomba kugenda ibisazi birabyutse bose barahagurutse shaka barare banyishe koko hewe ambwenda kurungikira message yuko ndi muzima atakibazo mfise aca yirungikira polisi je nukuri urantanze shaka barare banyishe koko aha nari niteguye mvuga ati mu gatondo ndasohoka ni murabo ukuntu mu bijengajenga na polisi kubera je nari namaze kwitegura gusohoka nukuri ndumva ncengira ubwoba kubera bace bahagurukira rimwe bose kandi nawe ibyo nakubwiye urabizi ihohoterwa mfise uko ringana ndarembye ubu tuvugana n'ubu ndiko ndasambanwa n'imyuka mibi yabo kubera iki wabikoze nk'umwana tabikoze nk'umuntu akuze utarindiriye basi ngo nsohoke nk'uko mwari mwabimbwiye ati niwasohoka ubutabazi uzoba uburose why ndumva unteye ubwoba iyi message ndakurungikiye baca bayirungikira polisi wowe ibintu kotse sinumva kabisa ntabyo numva kubera iki ntuvuge byinshi ntusubize iyo audio bagira bayirungikire aho nyene uri hama bumve je bazi ko ndungitse audio ivuga ko atakibazo na kimwe mfise mw'uru rugo okay Nasha birutse kwinyegeza mu cyumba bariko baratwenga utora birutse bugaye birutse
reka ndabe ko nabagaburira barye bakura induru ngaho. Ndumva ndarusha ijoro ryose umutaga wose baba bariko baranyicundako, abahungu na se mu gitsina, umukobwa na nyina mu gisusu. Batanguye ndababona, barangije ndababona, bagaca basubizayo. Ndakubwije ukuri ndarusha. Umva nukuri hatari nguma nywa amazi menshi kugira ngo sinywana amazi ngo mpave numa mpfire hano. No mwijoro baraza kuraza imyuka mibi nayo ko itigera irangiza, barakora barangiza ubwo nyene bakaca bongera bagashuka bakaca barungikana vyanka bakaca baniga ndababona nyene. Nkora iki? Niruke ku kwezi ko kwaheze, Imana irabikoze kuraheze. None ukwaci mu vy'ukuri kwa mbere ntako nomara kubera ubu kwezi kumbereyemwo amezi nka 15. aya mwumvise n'amajwi y'uwo Manariyo Francine, ariko aravuga ivy'ukuntu bimeze, anavuga yuko bamuteza ngo n'imyuka iruhande yo kumusambanya imbona nkubone, avuga ko ngo bamuteza n'imyuka mibi. Jewe rero simpa umwanya muremure n'imyuka mibi, ndabivuga ndabisubiremo, ariko mugabo nahaye agaciro gusa ivyo kumufata ku nguvu. Aha rero mufise gutahura gutandukanye nuko wanje hama ashobora kugira icyo mubivuze ko muri commentaire. Naguma ndabasangize n'ayandi majwi rero y'umurundikazi nawe nyene yadushikiriye akaduhereza ubutumwa, nawe nyene yagerageje kugira uko bisobanura ibijanye n'ibi vyashikiye Francine. Jewe ndi umuntu atemera ibintu vy'amangetengete hovyo, mugabo mwebwe nawe basangije kugira ngo inyuma yo kumva izi ngorane z'uyu murundikazi nabo muragira icyo mubivuzeko. Hari igihe ibintu byo gufata umuntu ku nguvu mutraumatiza, ugasanga yabaye nk'umusazi asigaye avuga n'ibitajanye. Ibi murabizi ko bibaho, kuko gufatwa ku nguvu ni ikintu kibi cane, ariko sinzi uko ndabibona nawe kuko mubibona. Nashimye ko tubisangirira hamwe namwe. Jewe ikibazo mfise nukuri dufise umuntu, uwo muntu afise ikibazo. Aho yashikiye amaze amezi 6, aho yashikiye batangiye umuhungu ahamufata ku nguvu, rimwe kabiri arabibwira nabuja aciye abikozeko, aricecekera, arakomezaga. Hanyuma nyuma y'ivyo, ahubwo bo babivugiye baciye bakoresha amangetengete yabo, bakaza bamuteza imyuka mibi imusambanya. Ivyo biragera ahantu biba nk'umwuga. Ubu rero ikibazo gihari, umva babirungika bikamuniga bikagira hane, tugasenga. Ure hari hageze ahantu dusenze natwe bitwataka. Rero mu ndwi iheze iki kintu cabaye, yaratubwiye ati nukuri aho ngeze ubu nsigaye nkuranya kotegisi 3 ku munsi, ntari mu kwezi apfa amazi kubera uko kuntu bamusambanya. Rero mwene wabo aravuga ati jewe ndatelefona umuntu ndatelefona ambasade ndamugisha inama. Uko nabwiye Emma acambwira ngo nimbwire Joel acambwira ngo uwo muntu nta kabazo afise mu mutwe. Rero nta kabazo afise pe, afise ikibazo gusa. Nkamwandikira kunyishura akazonyishura nk'ejo.
uwo mwene wabo avuga ati ndabona mwene wacu agira hapfire, aca abwira abakoresha biwe, afise abakoresha beza kabisa, avuga ati reka rero ko bimeze uko tukujane ku gipolisi utanga ikirego. Agitanga ikirego baciye bafata uwo mama bamwugaranira mu cumba n'uwo muhungu, bumva aramugirira ihohoterwa rimwe ritabaho, ku buryo umukobwa atagifabasha no kugira no gutambuka. Mu nyuma rero turamubwira ati igipolisi kiravuga ati rero twabuze location yiwe, ko kuva yagashika nta nomero nta telefone bamuhaye, yatora telefone arungitse amafaranga kandi bamuhemba ku gihe, atora telefone bamuha amafaranga, niho twaca tumenya nuko amerewe. Rero kuva bumva aho baciye bamushira mu cumba barugarana n'uwo muhungu amukorera bya furambi iminsi ibiri atava mu cumba bamwugaraniyeyo. Sinzi ukuntu yabonye akanyuru ariruka, aca asiga bugaranye, aca aragenda kugira ngo nibura ntabasha gutambuka, agenda bukebuke ntibavyuke baze kumuhiga basanga akiri hafi. Arashika ku gipolisi, igipolisi baramujana kwa muganga, baramuvura, baramuha imiti, barapima basanga nta nda afise. Urumva nk'iyo bayarinjiye muri iyo minsi 3 ntawizi, iyo minsi 2 ariko baciye bamuha imiti ishobora nko kumwoza mu nda. Kuwa gatanu sisi turi kuwa gatatu yagiye kwa Mungu, niho bamujana, yagiye ku gipolisi baramujana kwa muganga. Kuwa mbere niho yatuvugisha ari ku gipolisi, atubwira nashitse ku gipolisi ariko ndi muri sikana, bavuze ko bazonjana kuri ofisi. Sawa, iyo odi iyo twaherutse iyo dusuye kumuvugisha wamutiza telefone acitubwira ati sha baje kumutora ntituzi iyo bamujanye. Kuva ku munsi wa mbere turasubira kumwumva, ntawuzi ko baba bamusubije kubona buca, ntawuzi na kimwe. Rero twabuze iyo tumuronderera, kandi urumva hamwe bamusubiza kwa nabuca ko bakumwica, ko n'ubundi bamuniga bikanga ko apfa, batuma ivyo bintu vyabo bikamuniga ariko akabibona akavuga ukuri musenge ntivyoroshe. Nuko rero twebwe urumva ikibazo dufise n'icyo, twaratelefone ku kigo yavuyeko kuko ngo tuzobikurikirana, aguma ari tuzobikurikirana. Urumva aho bigeze ubu ntituzi iyo ari, ntituzi ko igipolisi camujanye kuri maktaba, ntituzi ko igipolisi camusubije abo bakoresha biwe, nta na kimwe tuzi. Ariko ico tuzi co bamusubijeyo, urumva ko burupfu, ko ntibatinya, nta n'ikintu na kimwe. Rero sinzi wumva aho tugira inama imeze gute, wumva aho tugira inama imeze gute. Ariko hamwe bamusubiza kwa nabuca babona ikibazo afise, ihohoterwa yakorewe, sinzi nyene nuko ari abantu batagira impuhwe. Inshuti zanje mwavyumvise rero yuko ari ingorane kandi nyinshi cane gose, mwumvise amarira n'agahinda, mwumvise ibi bintu harimwo n'ivyo bavuga jewe ntashobora guha agaciro. Ndanabamenyesha ko hariho amajwi amwe ntagiye mpa agaciro cane kuko baravugamwo ibintu bijanye n'imyuka mibi, mugabo jewe ikintu mpa agaciro ni ibiwe nyene yivugira yuko bamufashe ku nguvu, hanyuma kandi bakamwangiriza mu bihimba vyiwe vy'irondoka, bakamwonona mu bihimba vy'irondoka. Murumva ibi sinobora kubiha agaciro,
ariko ibintu n'agaciro n'ivyo bavugamo ngo bijanye ngo n'imyuka mibi sinabizi imyizerere y'abantu, sinabagwanya ku myizerere yanyu, muze muranambabarira, je sindavyemera ibintu vy'imyuka mibi hovyo hovyo. Hariho ivyo usanga nyene bifise ishingiro n'ibindi usanga bavuga umenga ni ibintu vyanyosha abantu mugabo ata shingiro bifise. Jewe rero mu by'ukuri ibyo nahaye agaciro ni mu ngo vyahabwa ati baramfashe ku nguvu bakamfata ku nguvu, murumva ko ari ibintu bibabaje. Mugabo ngo ivy'imyuka mibi ivyo vraiment sinshobora guha agaciro, ivyo wapi. Hariho ni vyinshi nabishize ku ruhande kuko mba mbona ko ata gaciro bifise. Bino ni ibintu tudakunze kumva kenshi. Hariho n'abafatwa ku nguvu bakabigira ibanga, mugabo wowe yarafashwe ku nguvu kandi aranononekara yongera arabivuga, novuga ko ari ikintu ni intambwe yateye kubona nabivuga ko abandi baratinya kubivuga. Ababijejwe rero no kuri mumufashe, natwe twabihaye ababijejwe bose kugira ngo turabe ko bagira icyo bakoze, kuko bino ni ibintu biteye isoni, ego n'ukuri ibintu biteye isoni. Kandi icyo ndabemeye nuko kino kiganiro ni igice ca mbere, mugabo tuzogaruka mu gice gikurikira kumbure tuzanye ibindi bintu bishasha tuzoza ko turavuga canke ibigezweho canke bijanye n'ivyo tumaze kugeraho bijanye no gufasha uyu mushiki wacu kugira ngo atabagwa. Umuryango wiwe mwumvise ko wamaze kwihebura, bavuga ati ivyo dufise dukora byandi byarabacanze. Yego murakoze rero mugira ibihe vyiza.